bakubwiye yuko atana kimwe uzi muri crypto money. Yes, bakubwiye yuko uri cinjire mu bijanye na crypto money. Of course, ariko kandi barakubajije ko woba warigeze kumenya Pi. Of course, warayimenye. Beshi baraza bakaguca intege kubera ama message ubonye mu magroupe, kubera ama message ubonye ku ma réseaux sociaux, ukacuvuga ati narataye umwanya ibi bintu yo nabimenya, ndetse ukaguma urogerete. Ariko umunsi umwe uzobazwa, bega warigeze kumenya ibijanye n'ibi bintu, aho historique izogaruka kandi amateka akabivuga. Muri iyi video tugiye kurabira hamwe uburyo ushobora guhanahana Pi n'undi muntu ukoresheje QR, ni kuvuga iyo ubwo n'uburyo bwa mbere. Uburyo bugira kabiri ukoresheje wallet yawe. Ariko kandi imbere yuko ntangira iyi video, woba uri umupionnier azi ico ashaka, byamutwaye umwaka, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5, ariko aramina amabayi yiwe, canke woba uri muri babandi bacize intege ati umwanya nataye iki niki, ariko kandi woba uri muri babandi barese amakonte yabo, canke woba uri mwabo mugabo ukaba uriko uramininga, uriko urariza abandi. Mugenzi, uriko urariza abandi, ndagenda guhanure wongere usubire muri account yawe, urabe yuko wakoze KYC neza, urabe yuko wakoze za ntambuko 9, urabe yuko wakoze verification ya konte yawe. Beshi baridoze, ntabwo turaronka migration, turaronka KYC iracari muri pending cyangwa tentative. Bore sana ntabwo rirarenga, ariko kandi hari n'igihe Imana yoba iriko iragufasha kugira ngo ujabuke ibihuhusi abo zamaze kugenda kuri migration bariko barahura nabyo. Mugenzi, ukurikirane iyi video neza, umenye uburyo uzomenya kurungikira amapi umuntu wawe muguze ikintu, kuko beshi baza baristinga Pi ku maeshangere igeze kuri $1, igeze kuri 1.5, igeze kuri 1.8, igeze kuri D. Yes, n'amahitamo yawe tu, n'amahitamo yawe bivanye na makritike ugenda wumva hanze. Baguma bakuca intege yuko atavyo uzi, ata historique uzi ya crypto money, ndetse atana notionime uzi kuri crypto money. Uzobabwira ati yes, nta kimwe nzi kuri ibyo, ariko ico nzi ndazi, kuko iyo uzi ko ataco uzi biragusaba, biragufasha kugira ngo urondere. Mugabe yuguma wiyemera ndazi uguma uko, nta nubwo ufata umwanya wo kuba worondeza bagenzi. Rero muri iyi video turabe intambuko ku yindi, uburyo winjira muri Pi browser yawe ugashamo y'amajambo 24 yawe, umenye kandi kari amajambo kabanga. Uhejeje ibyo uce winjira muri wallet yawe. Umaze kwinjira muri wallet yawe, nta kindi uraca umenya uburyo ushobora guhanahana amapi. Nimba nje nakugurira ikaramu, ninjira muri konte yanje, nimba twavuganye kuri GCV nkuko biri, ndakurungikire payi tugure. Nimba wumvise imodoka mu Burayi, societe iriko iradandaza imodoka, company ugende ugure iyo modoka yawe, bitahire amahoro. Nimba ari iyindi societe wumva, canke ubundi muntu agwa, canke ubundi buryo, umenye uburyo woshobora kubika Pi zawe, kuzinjiza no kuzisohora muri wallet yawe. Ariko kandi ukaba uri mushasha kwiyi page, ukurikirane video zose ngaho hasi zafashije beshi kugira ngo bakore parametre za maka konte yabo, guhera ku ntambuko ya mbere kujya ku 9, guhera kuri verification ya nimero ya telefone, mail hamwe na Facebook account yiwe ikemerwa. C'est parti. Kuri iyi ntambuko nayo ngiye kukwereka intambuko ya mbere, uburyo ushobora kunyegeza solde disponible yawe. Turi muri Pi browser, aho byose biriko birabera.
namaze kwinjiza amajambo yanje 28. Okay, ariko kandi turi nga anya aho izi payi ziri kuri solde disponible muri iyi konte zinyegeje, ndibaza mwese murabibona. Ucenga anya kuri parametre kwaka kantu ko hejuru kumuzingi ugafyonda ko uza kubona ahantu handitse ngo montrer ma phrase d'identification. Okay, muri iki gihe fyonze ngaha kuri montrer haca haza ijambo cache. Aha rero nafyonze kuri cache haza montrer, aho amajambo adashobora kuba yoboneka hano hepfo. Ni kuvuga iyo ufyonze kuri montrer baca bayakwereka amajambo hano hepfo. Ahakurikira handitse ngo hide balance. Okay, guhidinga iyi balance ni kuvuga ufyonda ko nga anya ukugurura cyane ukugara. Je murabona yuko hasanzwe huguruwe. Muri iki gihe ntabwo ushobora kubona P ziri kuri balance hama muri iyi konti. Ndibaza ibi murabibonye. Ariko kandi ikintu nyamukuru cyatuzinduye uyu munsi ni cyahe, nuko tuza kurabira hamwe paye na demande. Hano oya muri veruye, mwibuke yuko hariho P twakoze veruye na P twakoze deveruye. Ubutaha iyo video twarayibonye. Okay, ushaka gukreya iyindi veruyage ufyonda ino hejuru. Ni kuvuga uko ubikisha amapi menshi ku mwanya munini, ni nako to dominage yihuta kubashaka amapi menshi kandi mu mwanya mutonya. Nimba jewe akarorero namininze uyu munsi tukaminingira rimwe, jewe nkaba narakoze lookup nawe ukaba utayikoze, ntabwo tuza kugira amapi amwe inyuma y'amasaha 28. Ndibaza ngaho onya murahatahuye nahone. Turi nga anya kuri offre na demande canke paye et demande. Ufyonze ngaha kuri paye bagenzi, ku kantu ka mbere anya ahambere bakwereka ngo scanner ou afficher le code QR code. Okay, QR code. Okay, umaze gufyonda ko ngaha bagenzi uba werekanye QR yawe. Okay, wallet yawe. Iyi wallet rero iza kugufasha iki ka mugenzi? Iza kugufasha kurungika no kwakira amapi. Iyi wallet iratandukanye n'amajambo 28. Iyi ni ngodo aho amahera ashikira. Akarorero shobora kukubwira nimero ya limikashi ukandungikira amahera, mugabo kugira ngo yandungikire uvyemeze urazi yuko ushiramwo kode kabanga yawe. Ya kode kabanga rero ni ya majambo 28. Okay, na wundi ashobora kwinjirayo n'iki kibanza atari uwo wahaye uburenganzira kuri ya majambo 28. Rero muri iki gihe ndafata telefone y'uwo shaka kurungikira cyangwa shaka kwakira. Dufate fise yindi telefone, ndaheza nkaza nga anya kuri scanner. Muri iki gihe mba nifuza guscaninga. Okay, iyindi telefone. Aha anya ndafise code QR na yafishije. Okay, ariko kandi ndiko ndayifotora. Ucumira nk'ufotoye, wallet ica yizanamwo automatique, ukaca wanikamwo amapi wifuza kurungika. Okay, ibikurikira ibisabwa amategeko ukayakurikiza. Iyo ni intambuko ya mbere. Intambuko igira kabiri nuko uza ngaha kuri adresse di wallet ukayandikamo. Dufate yuko wallet yawe ari iyi, ariko hano hejuru hari frais de transaction ni 0,01 payi. Ndibaza nga anya biratahuritse.
soit uramwarogisa en contact, soit uramwarogisa ukavuga ati uyu umukiriya wanje yanguriye twaguze ibi camwe ikiniki, ukandika node wallet, iyi nayo ni address ya wallet. Ubutaha wanditse izina rya wallet ico cariza kugira ngo uce ufyonda kuri copier coller bitakugoye byihuta. Ni kuvuga rero twasezishe ya wallet, okay? Tucenga tuja kuri memo. Iyi memo iri facultative, uravyandika cyane uvyandike. Nk'ubu mvuze ati buying cyangwa acheter un achat d'une voiture, okay? Shaka nko kugura imodoka. Iyi ni nka motive mu bisanzwe, okay? Un achat d'une maison, sawa? Ni kuvuga nkandika aha anya ndabyanditse. Aha anya demande, murazi mwese kari gusaba, okay? Aha kurikira ni envoyer, kurungika. Mbega ngire nsaba mapi cyane ngire ndayarungiki. Hepfo amajambo avuga ngo note comme tous les autres blockchains publiques, toutes les transactions sont visibles publiquement sur la blockchain de Pi. Nkuko kuyandi ma blockchain bimeze, ivyo wakoze biraboneka ku rukuta rwa Pi network, okay? Ndibaza yuko rero nga anya tubitahuye. Kandi ikindi naco bavuga hano hepfo, dira le mainnet fermé, kugeza yaho mainnet izoba yugariye, okay? Les pi ne peuvent pas être échangés contre les fiat ou d'autres crypto-monnaies. Pi ntabwo ihanahanwa biciye mu mahera, kuko pi na mahera cyangwa ngo bice mu ma échanger y'ama crypto-monnaie. Ndibaza twabitahukiwe. Aha tujye kuraba en savoir plus. Bavuga ngo rappel sur le mainnet fermé de Pi. Les utilisations suivantes des transactions de pionnier à pionnier, de pionnier à application et d'application à pionnier sont autorisées. Birarekuwe guhanahana amapayi umupionnier ku mupionnier. Si sawa? Umupionnier muri application cyangwa application ku mupionnier birarekuwe. Achat d'objets et services contre les payi par le biais d'application. Kugura no kugurisha biciye mu giciro kiba kiri muri application. Transfert de payi entre pionniers pour les biens et services, ivyo birarekuwe. Les utilisations suivantes sont interdites. Izi nazo zikurikira zirabukijwe. Échange de pi contre de la monnaie fiat, kuvuga ngo mama pi ndaguhe amahera aboneka. Nubwo hari ababikora, ariko ibi bibujijwe kuko biri fise ingaruka. Pi barayuguruye, ndaguha amapi ukama amahera kuko ntibiboneka ngo yampaye amahera. Mugabo umve yuko amahera ndaguhaye nahwanye n'igiciro kiri muri application. Kabiri, échange de pi contre d'autres crypto-monnaies. Babantu bariko barajana amapi yabo ku ma échanger, mumenye yuko bibujijwe. Umunsi umwe mwana wawe cyangwa undi azokubaza impamvu wabikoze. Baho ubuzima wari kurabaho mugenzi, urindire nyuma y'amezi 3 cyangwa umwaka. Benshi twari turindiriye kugira ngo yuguruke, ariko kandi yarugururiwe bose, ndetse benshi barahamagawe bazanemwe imitayi. Reka turindire. Ubugira gatatu, transfert de payi pour une promesse future de monnaie fiat ou d'autres crypto-monnaies. Irabujijwe kurungikira amapayi umuntu agwemera yuko azoguha amahera n'ibiki mbere n'ayandi ma crypto-monnaies. Ivyo birabujijwe. Inyore.
twikalkire nga anya. Umaze bagenzi kwandika kuri demande, dufate ko ngire ndayasabe. Impossible de faire une demande. La fonction de demande est temporairement désactivée à raison d'un problème technique. Ni kuvuga muri iki gihe murabona yuko bitagikunda yuko usaba amapi bagenzi ngoma mugabo envoyer nayo uhafyonze bavuga ngo le montant doit être supérieur à 1. Of course montant sélectionné ndafyonze ko dufate kari pi 10, okay? Dufate yuko fyonze kuri inya kari iye, okay? Dansoka ninagira demande banyeretse impossible mugabo ninaza kugira envoyer bagenzi fise ubwoba yuko yoca agenda akagenda n'ahatariho. Ariko kandi nizere yuko ngaha mubibonye uraheze ukandikamo pi wifuza kurungika wallet agenda ko hamwe na demande hamwe na envoyer. Nizere yuko kugeza ubu yuko mutawe iki kigwa ubu uri mushasha kuri iyi channel utarakora sabone kugira ngo ubone ibiganiro bindi bishasha, woba utarakora byangombwa byose bigusaba kugira ngo ubu ufise konte imeze neza, muri komanteri numbaze kandi ntagire umuntu numwe aguhenda kugira ngo ushobore gutakaza ico wamenye. Ariko kandi nivyazokwanka uzonyandikire inbox ndaguhe amahera uko ari byo uzoba wahisemo. Mugabe byo duhejeje kurabira hamwe twabonye yuko bibujijwe. Merci beaucoup, à la prochaine occasion. Ufise icubaza cinkora mutima nyandikira kuri 68 319 701. Nizere yuko tubanye neza. À la prochaine occasion. Alors lentement jusqu'au rendement. Merci sana.